Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Uramanuka munsi y'ino video hama ufyonde imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano, igisata ca politike, igisata c'ubutungane, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse yewe n'ibindi bisata bitandukanye hoba ngaha mu gihugu cacu ciza ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umuhari w'abagwanyi Red Tabara uriko urakurikiranwa ku vyaha vy'agahomerabunwa wakoreye mu gihugu c'u Burundi. Parake nkuru y'igihugu c'u Burundi yatangaje ko yuguruye amadosiye abiri ku bitero vyo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura ndetse na Buringa mu ntara ya Bubanza vyahitanye abantu baba 30 harimwo n'abajejwe umutekano. Umuhari Red Tabara wanemanze ivyo bitero uriko uriyamiriza ubutungane buriko buragirwa igikoresho. Itangazo ni iry'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika aho hari kuri uwu wa kane uheze ku mugoroba i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji. Ku bwa Leopold Manirakiza harakozwe ubwicanyi bw'agahomerabunwa kandi butegerezwa guhanwa vy'akarorero. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi i Bujumbura ibinyobwa vya Burarudi vyabuze ibiciro biraduga abajejwe intwaro baguma bahumirije. Haraheze iminsi bigorana gutora bimwe mu binyobwa vya Burarudi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Abafise ubunywero bavuga ko ibinyobwa bigorana kuronka ku bibanza baranguramwo. Nk'inkurikizi igiciro kw'icupa caradugijwe. Ihinguriro Burarudi ntiriratangaza imvo y'ubwo bukene bw'ibinyobwa. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko impunzi z'abanyekongo b'abatutsi ziriko ziriyamiriza ihonyabwoko zishobora kugirirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo mpunzi nizo mu makambi y'impunzi ya Kiziba ndetse na Nkamira ziri mu madisirigite ya Karongi na Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Nizo zagize imyiyerekano kuri uwu wa mbere bariyamiriza ihonyabwoko ririko rirakorerwa bene wabo b'abatutsi, abanyamurenge, abahema mu buseruko bwa RDC mu mavukiro yabo. Bari bafise ivyapa vyanditsweko ngo ubuzima bw'abatutsi, abanyamurenge n'abahema burafise agaciro gusumba. Abaharanira agateka ka zina muntu n'amashirahamwe mpuzamakungu barihe imbere y'iryo honyabwoko. Ese ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV ukaba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo buramvuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko umuhari w'abagwanyi Red Tabara uriko urakurikiranwa ku vyaha vy'agahomerabunwa wakoreye mu gihugu c'u Burundi. Parake nkuru y'igihugu c'u Burundi yatangaje ko yuguruye amadosiye abiri ku bitero vyo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura ndetse na Buringa mu ntara ya Bubanza vyahitanye abantu baba 30 harimwo n'abajejwe umutekano. Umuhari Red Tabara wanemanze ivyo bitero uriko uriyamiriza ubutungane buriko buragirwa igikoresho. Itangazo ni iry'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika aho hari kuri uwu wa kane uheze ku mugoroba i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji. Ku bwa Leopold Manirakiza harakozwe ubwicanyi bw'agahomerabunwa kandi butegerezwa guhanwa vy'akarorero. Dufatiye kuri ivyo bitigiri biteye ubwoba turabona ko abagize umurwi w'iterabwoba Red Tabara barondera abanyagihugu harimwo abana n'abakenyezi ariko batarondera abasirikare. Ikibabaje gusumba ku gitero c'i Buringa abo bicanyi bateye umuryango uri mu kigandaro kandi uremanga ko ari wo wakoze ayo mabi. Uko akaba ariko yatangaje. Kuri ivyo amadosiye abiri yaruguruwe muri parake nkuru ya Repubulika i Bujumbura.
ubutungane bw'u Burundi buriteguriye cane gukurikirana abo bakora iterabwoba abo bakorana gushika bahabwe igihano ruhasha. Uko akaba ariko umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika arangiza. Ibitero biriko biragirwa ko amatohoza y'ubutungane ku bwa parake ya Bujumbura ni ivyakorewe ivugizo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura ndetse na Buringa Igihanga mu ntara ya Bubanza vyabaye muri Kigarama ndetse na Ruhuhuma guheze. Intambara y'ibiharuro nubwo umuhari w'abagwanyi Red Tabara wemanze ivyo bitero ntiwemera ibiharuro bitangwa na leta y'u Burundi. Patrick Nahimana umuvugizi w'uwo mugwi akaba avuga ko abasirikare n'abapolisi 16 bishwe muri ivyo bitero. Ni mu gihe Jerome Niyonzima umuvugizi wa leta y'u Burundi yavuze abantu 9 bishwe harimwo umusirikare n'umupolisi. Uwo murwi w'abaroberi urabihakana. Ntitwigeze dutera abanyagihugu kuko nibo dukingira, ahubwo twateye ibirindiro vy'abasirikare n'abapolisi. Uko akaba ariko bimenyeshwa na Patrick Nahimana. Nico gituma twiyamirije ayo matohoza kuko arahengamye. Dushaka umurwi wigenga twumvikanye ko kandi turiteguye guterera kugira ngo ukuri kumenyekane. Uko akaba ariko abibona. Red Tabara niha agaciro ayo madosiye y'ubutungane. Wo kwizera gute ubutungane buhabwa amategeko n'ibihangange mu gisirikare no mu gipolisi igendereza hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi? Ayo madosiye y'ubutungane ntaturaba. Uko akaba ariko uwo muvugizi wa Red Tabara hashimangira. Mu gihe abanyepolitike nka Leonce Ngendakumana yasinye amasezerano y'Arusha babona ko hoba ibiganiro hagati y'abashamiranye, umukuru w'igihugu we siko abibona. Woganira gute n'abica abana, abakenyezi n'abasaza? Ntaco bagwanira kuko bateye ibirindiro vy'abasirikare. N'abitwaje iterabwoba bo gushengezwa imbere y'ubutungane. Uko akaba ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu muri Kigarama 2023 mu Cankuzo mu buseruko bw'igihugu. Ariko ku bw'abo bagwanyi uburyo bwonyene bwo gutora umuti w'ayo matati ni ibiganiro. Ku mazina baduha y'abitwaje iterabwoba ntibidutangaza kandi ntibitubuza kubandanya urugamba rwacu. Nabo nyene babita ibinywamaraso mu myaka ya 90, ariko ntacababujije kwicara ku meza y'ibiganiro kugira ngo amahoro agaruke. Uko akaba ariko Nahimana yongera ko akanemeza ko umurwi w'abagwanyi ugira ibitero ku Burundi ugahungira mu mashamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko Gitega yemeza ko uwo murwi ushigikiwe kandi uhawe indaro n'igihugu c'u Rwanda. Ibihengeri n'urwikeko. Kuwa 26 Ruhuma guheze haraye habaye igitero c'i Buringa cahitanye abantu 9 ku bw'abategetsi b'u Burundi. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yari yagendeye ako karere. Yaremeye ko hari ibihengeri. Umutekano ni moteri ya vyose. Ata mutekano nta na hamwe twoshika. Ku bw'ico gitero co mu Gatumba n'ico c'i Buringa bisigura ko hari ibihengeri. Uko akaba ariko Ndirakobuca yashikirije mu ijambo ryiwe imbere y'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano imbere yo gusohora abamenyesha amakuru. Yarabandanije ati igikorwa c'umutekano si c'abasirikare n'abapolisi gusa canke abajejwe intwaro gusa, ni igikorwa cacu twese. Nta muntu n'umwe yokwigira sindabibazwa. Ndazi ko dufise amakuru ahagije kuri ivyo bihengeri. Kubw'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, turazi abo bantu bahungabanya umutekano. Bamwe n'abana bacu, abandi n'abavukanyi, abandi n'abavyara bacu. Umuntu agiye muri ivyo bikorwa dutegerezwa kumufata nk'uwataye umurongo. Dutegerezwa gutorera umuti hamwe kugira ngo ibi ntibizosubire. Uko akaba ariko Ndirakobuca yashikirije. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe. Nawe utarafyonda ko kugira ubandanye urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Hugire ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.